Inyuma yo kwirukana abagwanyi ba M23 mu duce tumwe bari barigaruye mu buseruko bw'igihugu ca Congo, FARDC ifatanije na wazalendo hamwe n'ingabo z'u Burundi bari hafi kugera muri Goma. Kuva ku munsi w'ejo intambara mu duce dukikuje igisagara zimeze nabi cyane. Umuhari M23 wafashe Goma mu kwezi kwa mbere uyu mwaka wa 2025. Abategetsi b'uyu muhari bari batangaje ko bazobandanya gushika Kinshasa mpaka babohoye abanyekongo bavuga ko babashwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi. Ariko muri iyi minsi urugamba rusa n'ugwahindiye isura. Fyonda jeme na subscribe dusimbira Goma turabe neza ko ibintu vyifashe. Imbere yuko dushika muri Goma tubanze duhera Kigali mu Rwanda. Ubutegetsi bwa uyu munsi bwafashe iki gihugu mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1994 hari nyuma y'imyaka 4 bagwana n'ingabo za Juvenal Habyarimana. Izi nkotanyi zagwanye ubutegetsi bwa Habyarimana ntizari zonyene, zari zishigikiwe na leta zuzumwe za Amerika. Inyuma y'umwaka umwe batangije urugamba no kuvuga mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1993 ubutegetsi bwa Habyarimana bwaragondojwe bwemera ibiganiro n'umuhari FPR. Ibi biganiro byabereye mu gihugu cya Tanzania, impande zose zumvikana guhagarika intambara, hanyuma hagatunganywa amatora hagashirwaho inzego zizewe na bose biciye mu nzira ya demokrasi. Ariko ibintu vyahindutse mu kanya gato. Ukwezi kwa kane umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1994 itariki 6 indege yari itwaye abakuru b'ibihugu babiri, umukuru w'igihugu cy'u Rwanda n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, yarasiwe hejuru y'ikibuga cy'indege cya Kanombe iri kiragerageza kururuka. President Juvenal Habyarimana na Sylvestre Ntibantunganya bari bavuye mu nama y'abakuru b'ibihugu by'akarere yari yabereye Dar es Salaam. Amatohoza yakozwe mu nyuma yerekanye ko FPR ariyo yoba yakuriye indege batumwe na leta zuzumwe za Amerika. Intumbero nta yindi kwari gufata igihugu cy'u Rwanda, ikiguzi cyose byari gusaba bari biteguye kugitanga. Iki kiguzi batanze cyari ikiguzi cy'amaraso, kuko inyuma y'icyo rya Juvenal Habyarimana hamenetse amaraso menshi muri kino gihugu cy'u Rwanda, aho abatutsi n'abahutu basubiranyemwo ndetse inzirakarengane zihasiga ubuzima. None ni zihe nyungu abanyamerika bari bafise mu gufata igihugu cy'u Rwanda babikije kuri FPR? Fyonda hari subscribe tubandanye mu kanya. Leta zunze ubumwe za Amerika nta kindi zashaka mu gihugu cy'u Rwanda, ahubwo nyabona bari bahanze amaso hakurya ya Rubavu, aha ni mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Video nabashikirije kuri amatohoza nagarutse ku bitabo vya Patrick Mbeko na Michel Long. Aba bose berekanye ko FPR ari igikoresho c'abanyamerika n'ababirigi basahuye kino gihugu ca Congo kuva mu myaka y'ubukoloni kugeza no munsi. Inyuma y'icwa rya Juvenal Habyarimana ubutegetsi bwa FPR bwakurikiye intera hamwe zahungiye muri Congo, bavuga ko bagiye kubarondera kubera ko bagirizwa genocide yakorewe abatutsi. Ibi bitabo byose navuze haruguru vyerekana ko yari diri yari yapanzwe n'ubutegetsi bwa Kigali na leta zunze ubumwe za Amerika hamwe n'ububirigi. Inyuma y'imyaka 30 bari muri diri yo gusahura ubuseruko bw'igihugu ca Congo, amaraso y'inzirakarengane akomeza guseseka. Uno munsi Kigali na Washington birasa naho basubiranyemo. Igihugu cy'u Rwanda cyatangiye gucana umubano n'ububirigi inyuma yaho President Kagame avuze ukuri ko abibi igihugu ca Congo atari abanyarwanda, ahubwo ari ibindi bihugu biri kure y'u Rwanda. Gusa yemeye ko ubutare bwibwa muri Congo buca mu Rwanda ariko bukabandanya. Saying no, the Congolese are saying we steal their quota, we steal their gold, and then I asked them, abakongomani bavuga ngo twiba kota zabo, ngo twiba inzahabu zabo, tari bwinshi buca ngaha ariko nibuguma ngaha. Most of it goes through here, does not stay here.
It goes to Dubai. Buraja Dubai, buja i Buruseli, buja Tel Aviv, buja mu Burusiya, sinzi niba n'ukijayo, buja hose. We are now, they go through our country. They are accusing us of stealing Congo's minerals. How about the destination? Ubutare bucangaha mu gihugu cacu, ariko bariko batwagiriza ko ari twe twiba ubutare. Yavuze n'ayandi majambo yababaje igihugu c'Ububirigi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bituma bino bihugu bifata ingingo yo gushigikira Leta ya Tshisekedi. Hasinywe amasezerano y'ubufatanye hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Kinshasa. Wawo ndati muri politike nta bugenzi bubamwe, ahubwo umwe wese araba inyungu ziwe. Birasa naho ubucuti bwari bumaze imyaka 30 hagati ya Kigali na Washington bwageze ku Iherezo. Uno munsi intambara yongeye gukara mu duce twegereye Goma na Bukavu. Amasasu n'inkimvura mu duce dutandukanye umuhari M23 maze kwigarurira, harimo akarere ka Rucuri, Nyange zina Kavumo, ho akaba hamaze kugwa mu ya FARDC wazalendo n'ingabo z'u Burundi. Bamwe batangiye no gukeka kwira iryo bari Iherezo ry'ubutegetsi bwa Paul Kagame na FPR yiwe. Nyandikira muri commentaire kandi ntibagire gufyonda subscribe cyangwa handitse s'abone.